peniel wo muri Bantu boy mufani. Hello guys, muraho ndabaramukije cyane, ni Alvella kuri micro, inyuma ya kamera akaba ariyo Nyama. Ndaramukije mama wanje, ndaramukije Ephraim, ndaramukije abantu mwese mudukurikirana kuri Rukundo News TV Burundi, abantu mwese mukurikirana ibiganiro byacu, mumve ngo ndabakunda cyane kandi ndabaramukije. Abatameze neza ndabasabiye ku Mana ngo ibahamagara meza, abo mu mufuko bitifashe neza Imana ibongerereze ivyo mwifuza, ihaze kwifuza ku mitima yanyu. Hama umutimire wacu tugiye gukorana kiganiro, ni umukobwa mubona ngaha guma twenga umukobwa mwiza twenga neza, maso y'inyana, murabona ko ari umukobwa mwiza. Ndabaramukije cyane. Naye ndabaramukije. Shaura twenga neza ko. Urakaze cyane. Baravuga ngo nta bakobwa bashima abandi, ariko nibaze ko abakobwa kuba umukobwa mugenzi wacu atwenga neza ntiduca duhuma ngo nuko ari umukobwa mugenzi wacu, twabibonye tuba tugomba kubivuga. Urameze neza? Ego meze neza. Ego karibu cyane kuri Rukundo News TV. Oh, merci beaucoup kunyakira. Ego ndakusaba widondore kuri kamera abantu bariko baradukurikirana bamenye umuntu tugiye gukorana ikiganiro ni. Benshi banzi ku izina rya Dani Ange, hama nkaba nsanzwe nitwa niyo kwizera Ange Daniela, nkaba nkora umuziki atari gospel, nkora sekira music. Ange uvuka mu yena? Mvuka mu ntara ya Kayanza. Ako abamanuka kweri barananiye, abamanuka ngira ni Jones gaje nyine. Abamanuka mama witise Sisi yitwa Dani, ubu ni Daniela ngo Dani Ange. Dani wabikuyeho? Dani niko ari izina bakunda ko nkita muhira, navuze ati reka nagenda rikoreshe kuko barakunda kuri mpamagara cyane. Ufata ka abbreviation k'izina ryanje nanje twumva Alvella. Ochigira ari? Musese muranyita nanje mbu musirimu mbu munyamuje. Ego ni Dani Ange, muramubona n'umukobwa mwiza, arasa neza, arameze neza, niwe tugiye gukorana ikiganiro, akaba asanzwe ari umuririmbyi. Ego ndumuri. Rero nk'umuririmbyi kugira ngo abantu bumve neza yuko igikorwa ugishoboye, nagira ngo umanze udehereze akapela. Mbega yemwe nicwe ni jambo canke nicwe nuwo ndaribwiye, wavyakira gutumenye ko ndagukunda, wavyakira nugweze canke wanyamirira kure, girene ko nabuze uko ngira, girene ko nabuze aho mera. Avyumvise uvyakira gute uramutse umenye ko ndagukunda? Wovyakira gute? Nyene niwe ndiko ndabaza. Ego n'uyu mwigeme murabona ngo arazi kuririmba, si gashishishwa rumuri. Nimba utavyemera ushobora gusimbira kuri channel ya YouTube, wandika Dani Ange, urasanga ko indirimbo yiwe ngirene, urasanga ko n'indirimbo ziwe nyinshi. Ako sanzwe ari umuririmbyi mwiza, ameze neza kandi akeneye gushigikirwa n'abantu mwese mutarabona ibikorwa vyiwe mukagenda mukabiraba. Dani Ange, ndakubaza ikibazo kimwe. Indirimbo ya mbere watangiye gusohora muri studio yitwa ngo Warukumbuwe. Umunsi wa mbere uva gusohora iyo ndirimbo wari wumva ikintu cya mbere wifuza kuyikoresha ari gihe? Icyambere numva nshaka kuyishikana ku bavyeyi banje bwa mbere na mbere, kuko nibo bantu bari barindiriye kumva ngo nasohoye indirimbo, ngo nagiye muri studio, bari babirindiranye igishika cyinshi cyane. Ego uja muri studio abavyeyi nibo bakurihira amafaranga ya studio cyangwa? Irya mbere nkija muri studio novuga n'abavyeyi bamfashije nyene, barambwiye ati genda muri studio kuko barumva yuko ico kintu ndagishaka kandi ndagikunda cyane. Hama ndavuga ati reka nanje ngendeyo, baramfasha ndagenda muri studio ndakora iyo ndirimbo. None umaze kwishikana muhira papa na mama bavyakiriye? Bavyakiriye neza cyane, baratangaye kuko ntibashoboye kwiyumvira yuko ari je na parvenye gukora indirimbo, kuko babona umengo ni ndoto ntibizopfa bibaye. Indirimbo umaze kuyereza abavyeyi bakayumva bakayishima, ahandi hantu wari wumva ushaka kwijana hari he? Nihe wacyijana? Narishize kuri YouTube kugira ngo abantu aho bari hose henshi hashoboka bashobore kuyibona ku bwinshi. Ubwa mbere ushira indirimbo yawe kuri YouTube wararanye amavyiza ngahe? Nibuka gusa nibaza yuko aba yabaye menshi, yabaye nka 5 yonyene. Ego ndakuvuga ngo wararanye amavyiza ya mama ya papa abo muvukana n'igiwa ngira yene yose yari nkayo nyene yo muri famille gusa. None abo subscribers
urumva aba subscriber bobo bari nka batatu ndibaza. Ego ariko haheze iminsi uko wagiye urayipatasha mu bantu abantu barakubwira ati Dani Ange ufise impano yo kuririmba nivyo vyoba vyaraguteye kubandanya umuziki kugeza aho ugejeje. Amakomantere nyene abantu bagiye barambwira kuri iyo ndirimbo niyo yatumye uno munsi no bandanya umuziki, niyo yatumye uno munsi ngeze aho ngeze, kuko iyo baza bambwira ati ntavyishoboye bireke nari gucika intege basi nkaba narasubiye inyuma canke nkabivamwo, mugabo kubera ko bampaye courage naciye mbandanya kandi ndabona neza yuko ubunya ndiko ndavansa. Ugerageje kuraba kuva aho watanguye kuririmbira naho ugejeje uno munsi umuziki wawe ubona navuga sindashika aho nshaka, mugabo ndabona yuko ndi mu nzira nziza kandi ejo canke hirya y'ejo nzoshika. Dani Ange niwe muririmbyi akunda gukurikirana cyane yenspira ko mu bintu byose akora. Ni benshi cyane, ni benshi ariko ushobora kuba ufise umuntu uvuga ati uyu muntu ushobora kurengana agenda kuri page yiwe ndabicara postinze cyangwa kuri Instagram yiwe birashika. Ndakurikirana ba Miss Erika, ba Mokenzi, Ntucikwe ndakunda kumukurikirana, n'abandi bo hanze mugabo benshi bo mu Burundi nibo nkunda kuraba. Ego. Umuririmbyi wa mbere muri buno Burundi w'umukobwa wemera uvuga ati kabisa arazi kuririmba nanje ndamubanye ndabane respect nini? Shasi ndamenya ngo wa mbere nyene ngo wa mbere ni umugabo. Miss Erika ndamukunda, Ntucikwe ndamukunda kuko n'abantu novuga barafise amaji meza, kandi baragerageza gukora na mona wada nawe nyine arakora n'umuntu novuga naho atamara imisi myinshi mugabo arakora akagerageza kuja araduha ibintu. Yego. Iyo ugerageje kuraba urabona ko ari umuntu aba akora ibintu, urabona nk'igihe umunyeshuri aja ku ishure abavyeyi abantu bakamubwira ati sha ndavye aho yigiye vraiment amashuri na saa yiwe nagomba areke. Ushobora kuba nawe uraba mu baririmbyi bagenzi bakavuga ati sha ari umuririmbyi kwera araho ashaka yobireka n'ubundi ibi bintu mbona atari ibintu vyiwe, ari wowe ubona mu baririmbyi bagenzi ngira ngo uwo muntu je turahura. Ego mubona banzi vraiment abona agize amahirwe yo kumenya, ndabona yuko ari abantu bakwiye kubandanya. Ngira rero sindi ndashobora guhura nejo nk'umuntu nkavuga ati umuntu kweri nakwiye kubandanya mugabo gushika kuri uno munsi nawe ndabona. Dani Ange umuziki ufata nk'iki kuri umuziki navuga yuko ndawufata nk'ikintu gikomeye kuko ni talent. Iyo umuntu yamaze kumenya yuko afise talent urumva nta muntu yoca yicarika no kuyikoresha hama tukaraba yuko hogira ikintu kivamwo. Ni kuvuga ndashaka gufata umuziki nk'akazi naho umuntu ndacaronka ico yashaka mwubwo nyene mugabo naho biteba birashobora gushika ugasanga umuntu arakuyemo ikintu kijyanye yifuza kikavamwo. Ni kihe kintu wiyizi ko nk'umuririmbyi kazi wowe utandukaniye n'abandi baririmba? Nibaza yuko ndi mu baririmbyi kazi navuga batishima. Ego. Uvuze kwishima no kuvuga hariho umukobwa umubwiye wowe uri umuririmbyi kazi yumva umengo ni gitangaza, yumva umengo hariho abantu adakwiye kuvugisha, yumva umengo hariho ahantu adakwiye guca canke ahantu adakwiye kwicara ngo nuko ari umuririmbyi kazi. Urabona hari igihe bahora batubwira ngo iyo mubaye abastale mukaba baririmbyi kazi ibintu bimwe bimwe birahinduka, nk'urugero ngo nta muririmbyi kazi yemerewe kuja kwicara mu kabenzi. Urumva yani hahantu usanga bahurira abantu benshi biba bisaba ngo mugare muze muraboneka gake kugira ngo abafanzi banyu baze barababona babakomboye byo bari oya nanje nico navuze benshi barishima akavuga ngo bagenzi banje ngo nukuzanda binyegeza ugasanga ari nyegeza bagenzi biwe ukaja no kumuraba n'ahantu bakabwira ati je siho nzobandi kandi ari hazobari gusa kugira akugareko mugo nanje je nivyo navuze rero shaka kugwanya rero nako kabenzi mu gihe wowe wumva umutima wawe ugashaka ntiworeka kuja kukarya ngo ndi kubera nyene ngo ngushatse kwishira hejuru je rero nagashatse vraiment sinareka kuja kukarya ngo ndi kubera ngo ndi umustar. Noneho nk'impano uri cyane mu bantu bakiri bashasha nturi mushasha cyane ariko uracari mushasha mu muziki. Ikintu uzanye urabona umuziki w'abarundi urashobora kuraba ukavuga ngo nakarakora ariko hari ahantu ngaha vyanka nakarakora hari ahantu vyanka ngaha, niyo mpamvu kija kintu cyo cyaraduza ariko ntikirashika kure kubera ko hano hantu vyaraze. None ikintu tuzaniye nko muririmbye mushasha cyo bagitandukaniye warize kubandi ukabona atahaba vyaranse jewe ndagenda bihindure cyo bari nk'iyi
abaririmbyikazi benshi vraiment turabafise mu Burundi bakora baririmba n'amajwi meza kandi bakora indirimbo novuga zikora ku mitima y'abantu benshi. Mugabo rero ikintu kimwe dufise sinzi ko hariho nk'ikintu coba kiduca intege kigatuma umuntu agera ahantu agaca avuga ngo ndabihevye. Benshi barabandanya kandi babona ari mu nzira nziza yo duserukira no mu mahanga ugaca ubona aricaye arabihevye ukayiga ikintu camubujije kubandanya ukakibura. Nanje rero nemere yuko abafana banje bose n'abarundi bose yuko ntazoheba umuziki nzobandanya hagira abandi bageze bagahagarara nanje rero nzoca ndahabandaniriza. Bifesi yararimbye aravuga ngo umukobwa iyo yatanguye guhitinga abatwaye inda ego ubivuga ko je novuga ko atari bose bien sûr yarabivuze kuko hari habo yabonye canke abari karabona mugabo si twese rero bizogenduka. None ni kubera ko ariko yavuze iryo jambo ariko afise impamvu yaba yararivuze wo babibaza ko yari iyo impamvu yaba yaratumye avuga iki. Icatumye bivuga nibaza ko yo barabonye nk'abahitinze hama bagaca batwara izo nda canke bakavyara niho rero yo barabikwiye niko ndavyibaza. Dani Ange mu ndirimbo ziwe nyinshi amaze gukora nta video nimwe arakoramo ni kubera iki? Ni kibazo c'uburyo. Muravyumva abantu mufise imitima yo gushigikira abantu uyu mwana arakwiye gushigikirwa. Urashobora kuza ukamushigikira kugira ngo nawe akore video kandi akoze video ndabizi ko byagenda neza kurusha. Hari unuze umuririmbyi woba wifuza gukorana nawe cyangwa uri kurategura gukorana nawe collab? Ubu nawe ndiko ndategura gukorana collab mugabo hariho abantu benshi nimva ati urya muntu ndamukunda ukungene amastyle akora iki canke avuga ati ijwi ryanje nigiwe bihuye ndumva ko vyotanga ikintu kimeze neza. Barahari mugabo ubu nyene sinovuga ngo ndamaze guhitamo ngo naka ngo twakorana. Peniel wo muri Bantu bwoy mufani? Nta na kimwe dupfana. Ariko namaze imisi mbona ama post menshi bavuga yuko yo bari boyfriend wawe. Aya ivyo nyaje navyo nzi. Cyangwa ni kwa kuntu nyene mukundana mukabiduhisha n'ushaka ko. Sivyo vraiment. Kuri ko bihungira ko. Egerana ndavyemera atari ivyo. Novuga sivyo vraiment kubera ko abantu tuba tuziranye ni benshi. Rero hagiye umuntu abona nk'umuntu wamushize kuri stati agaca avuga ati bya bintu byarakomeye mugabo ni bisanzwe abagenzi bacu turabashira kuri stati ni bisanzwe. Office boyfriend. Oya. Uzima ndabikubajije uravyemerewe. Uyu mukobwa mubona yiga muri kaminuza n'umuganga urumva. Niba ari umuganga rero baba bemerewe gukunda bakabemerewe no kugira mariage. Kuri kata boyfriend. Sinzi gira abahungu baranyase. Yewe Dani ariko ko mbona uri umukobwa mwiza abahungu bakwanka bagoye. None gashaba babonye ntamahera mfise nuzi yuko abahungu bakunda amahera. Kumba abahungu nabasigaye bakunda amahera. Kandi sha bama batubeshera ngo nitwe dukunda amahera. Ari umuhungu amaze gusaba amahera. N'abahungu barakunda amahera. Rero nk'ubu yabanda yafise ndabizi yashima afise nk'isheni y'abantu nyene bagomba baza nyene kundondera. Urishire yuko abakobwa bafise abasheri babarose kubera bafise amahera. Oya ngira ngo babarose abahungu nabo bataratangura gukunda amahera. Bivuze ngo jewe byashika ngarongo umuhungu dukundana ejo cyangwa hirya y'ejo azoba aja kuri kiboye kwa kantu nyene. Nukuvuga ngo atamahera nta nabo baca bavuga ati umuntu agaragara rero natwe tuja kumuhiga kwiki. Dani ariko je mbona uri umukobwa mwiza urasa neza urameze neza umaze igihe kingana gute uri single? Shani igihe naco nibuka. Wafashe umwanzuro ryari wo kuba single cyangwa baguteye akadobo? Nta muntu yanteye akadobo gusa nyene birashika ku muntu akumva nyene ashaka kuba wenyene ugashaka nyene kuba uri single hanyuma ukarindira igihe ciza cyo kuvuga ati burondagiye en couple. Ariko nibaze yuko umunsi uhitamo kuba single wabitewe n'impamvu byatewe n'impamvu nyabaki? Impamvu yatumye nshaka kuba single nubise mengo nivyo vyompa amahoro. Kuvuga ngo igihe wari en couple wari ubuzima. Oya je isinzi ko abandi ariko babibagendera mugabo uri en couple ucabona umengo ni indi responsabilité uronse. Nanje rero nasanze afite ibindi bintu byinshi nkavuga ati ibintu kubivangatiranya ndabona ntivyonyorohera ndavuga reka manze rero ndabe ibiri prioritaire abari byo mperako ibindi navyo bizaza mu nyuma. Dani Ange arafise management. Birakorohera kwandika indirimbo udafise n'umuhungu mukundana basi ngo je naba nuva kwandika indirimbo ufise nka boyfriend bigategwa n'ibihe byiza mwagiranye ukumvura no inspiration kwandika cyangwa ibiki we birakorohera kwandika inspiration zo kwandika indirimbo nka ziriya uzukura he? Nishira mu kibanza cy'umuntu aba yabaye muri ico kintu mba ngombe nandike nkumva ukungene aba ameze
ni nka burya uri kurakina film ukavuga ati okay nimba mbabaye ngo menkine film y'umuntu ababaye nanje ndavuga ati nimba ngo indirimbo y'umuntu ari deep mu rukundo ntegeza kuvyiyumvamwe uko nyene nka bifiringa kugira ngo shobore kuronka amajambo akwiriye nshobora kwandika muri ivyo bintu rero ntibisigura ko umuntu afise boyfriend kugira ngo yandike indirimbo z'urukundo ya canke ashobora no kurabira ku bagenzi bawe canke mu aho ubaye. Dani Ange ni ikihe kintu gituma indirimbo y'umuntu ikundwa igahitinga abantu bakayiraba ari benshi bakayikurikira? Sinzi ariko hariho bimwe je nibaza sinzi ko nabandi ari byo bibaza. Icambere nk'indirimbo ari audio ega abantu barayumviriza cyane mugabo ije ari clip naho baragira ati reka tugende kuraba ibintu yashizemo ama image arimo kungena ameze kuba rero umuntu yakora video nibaza ko ni factor imwe mu bintu bituma umuntu agwiza ama views. Ikindi naco biravana ukungena iyo ndirimbo amajambo barimwo novuga aba tuma umuntu wese ayumvije abwira mugenzi we tugenda umvira indirimbo yanakiraryoshe ntiwokora rero indirimbo itarimwo amajambo akomeye canke itarimwo amajambo aryohera abantu nguca witega yuko ama views azoza. Nk'umuganga muziki uzogufasha mu kazi kawe? Ava yuko mba umuganga je narabaye narize ibintu bijanye na jecha rero ni kuvuga umuntu ntashobora kuronderera ikintu kizomubeshaho mu nzira imwe umuntu ahiga mu nzira nyinshi rero niyo nagira imana ako kazi nkakaronka nkaba umuganga ni kuvuga muziki nawo nzokora apart kuko ijana ntiryanka murindi nimba umuziki nzokora ikintu mu buganga ngakora ikintu byose azobara amata vy'amavuta. Urabona hano hanze akazi karabaye gake muri leta kabisa akazi karabuze dusabwa kwiyungunganya uramutse umaze amashuri yawe nturose opportunity yo kuronka akazi muri leta urumva yuko ushobora kuzokora umuziki ukagutunga wenyene ukakagira akazi kawe kamisi yose? Ntivyorosha ariko nzobikora ndumva info no baho ntagira ako kazi ka leta ndiko ndigira nzokora umuziki ndawo bandanye kuko hariho abawukoze ubeshejeho nanje urumva ndashobora kuba muri abo bake ubeshejeho. Ego uno munsi uramutse ugize amahirwe ugahura na Beyonce na nikire kintu cyambere umva wo mubwira? Ico no mubwira namubwira ko gusa yarakoze indirimbo ari mu bantu bavuga bandika amajambo meza. Mu indirimbo imwe mu ndirimbo nyinshi Beyonce yaririmbye wowe uzi ni nkiya indirimbo? Shanzi nyinshi gusa amatitre nta nibuka ariko urazi kuziririmba bazi? Ego ndazi imwe kumve. indirimbo yaririmbye when Jesus say yes nobody can say no, when Jesus say yes nobody can say no. Kurundi kizima nanzi ko giye kukasura. Oya ngakomeza rero ni cyo kintu umva umubarira? Ikintu ndamubwira ndavuga yarazanye amatexto atuma abantu baba inspire kuririmba kuko hari abana benshi baririmba bavuga ati yo mana ndashaka kuba nka Beyonce kubera ko n'umuntu novuga yarabaye umusitari w'isi ntangira ngo nta muntu umwe atamuzi rero abantu benshi novuga n'abatanguye imbere yacu hariho benshi baje bamwigirako rero novuga yarakoze kudutangurira kuko ari mu baririmbyi novuga bamenyekanye b'abakobwa yarakoze kuduha ama inspiration tukumva rero ko natwe dushaka kumera nkuko yabaye canke kuririmba kuko nawe aririmba. Bantu boy empire ushaka bitemwo hamwe cyangwa ushaka nyine nakubashije Bantu boy empire biravana n'ico norinda kuraba. Oya ariko usanze wicara nawe ukavuga ati sha nubwo biri uko Bantu boy ni sawa canke empire ni sawa? Jengerageje kuvugira nko ku bikorwa cyangwa ku bantu baba bariyo nko muri empire je novuga Sadbi arakora Benturo ni si cyane mugabo nawe ari mugabo muri Bantu boy kiri karakora Fiza agakora Double J agakora urumva ni Bantu boy. Barcelona Real Madrid Real. Akandi kabazo kanyuma dusozera ikiganiro cacu oba umaze guhura n'umukobwa w'umu lesbienne akagusaba yuko mukundana? Oya nibirigira bigushikira? Waba mu bintu bimaze kugushikira umaze kwiyumvamo ico kintu? Oya naje ndiga niyumva
ego tujamusazero nuze ugira uvyumva mu si byiza ndahanuye n'abantu bose mwizina ryese n'abantu bose babijamo kabisa Imana batabare. Gira akajambo rero ushikiriza abantu bariko baradukurikirana abakeneye kuja gukurikirana ibikorwa vyawe ubabwire nihe vision bafitiye mu minsi imbere ubabwire nihe bashobora kuja gukurikirana ibikorwa vyawe nk'ivyo. Abantu bariko baradukurikirana murashaka kugenda kuri channel yanje ya YouTube mukandika Dani Ange muca musanga ko ibikorwa vyanje byose hanyuma nimwe bagire kugira partage na subscribe. Ikindi naco ibikorwa vraiment birahari sinicaye ndafise ibindi bintu ndiko ndakora kandi navyo nyene harimo n'ibijanye n'umuziki ibikorwa bishasha bigiye kuza ntimurambirwe no kundindira ariko vuba cyane ngiye kubazana ibintu bishasha kandi bizobaryohera. Mwamwumvise Dani Ange ndagushimire ko kanya namwe murakoze cyane. Ndabashimiye n'abantu mwese mwafasha akanya mugakurikirana kino kiganiro kora subscribe ugire like partage ibiganiro vyacu kugira ngo bishike kure mugende kwa Dani Ange kuri channel ya YouTube mumushigikire kugira ngo nawe agire hanashitse kandi murabizi yuko tubana mu rukundo ni Rukundo TV tugomba kugirana rukundo tugafatanya kandi tugafatana mu mugongo. Ciao ciao mugire aho muba muhawe Imana ibaho umugisha.